umuntu uzi ko mutari marié atana hamwe mwanditswe je répète please nta droit mu mufiseko uravyumva murakundana okay nta droit mu mufiseko ntufise gushaka kudomina ubuzima bwiwe kumengo agenda kugenda uko ashaka kugira uko ashaka no mon ami nturamwambika impeta please don't do that nturamwambika impeta au contraire mufate neza mwumvikane muvugane muhuza muhanurana pano kumubwira ati no chérie shaka kubana nabajya abantu why nayo yikubwira mugabo akubwira nayo bikubwira abikubwira impamvu kandi ko impamvu itahuritse ikintu cyambere muri relation ni confiance tuzamugirira confiance umuntu uje ukacutangura kunshwanira ngo amunanye n'umuntu sinzi kituma sinzi ivyabaye ntazi ingene mwamenyanye man mwese twahuye mwamenyanye n'umugenzi ushaka kwari nawe mwamenyanye imbere yiwawe ushaka kucuza umubuza umuntu ko onye ata raison iri valable ufise abagabo benshi hari ukuntu bibaza yuko basomye iyo verset bayitahura uko bashaka ati umugore no muri Bible barabivuga ariko biri niko karorero benshi batanga kunyubaha mvuze iki ugira iki mvuze urumva tugoza ko ico mvuze cyose uko ndakivuze nuko nyene niko bivuze biri muri Bible gusa suko biri siko biri kuko muri Bible bavuze ati umugore ubaha umugabo ni dans le sens où umugabo ari le chef de la famille urumva dans beaucoup de cultures biracaruko nico kituma babivuze uko gusa kwanza muba muri marié ikintu cyambere muri marié muba muri umwe muba mukundana donc nakuna mwaramutse canke mwiriwe bakunzi ba Hip TV nizera ko meze neza mwese aho muherereye twe turashima kuri mikoro muri kumwe na Orly Chancelle inyuma ya kamera natwe kumwe na Jaden abatarakora subscribe kuri Hip TV mumanze mugende mubikore mwande muyabona muri benshi mupartage amalink yacu mugira commentaire ku biganiro dukora mugira ama like ama j'aime ku biganiro byacu twumve ko ibiganiro twatsi ko turabaha byabashimishije nkuko mubibona bon kumwe no mu mwigeme tugira tuyage ko ariyo sije ari ikintu tugira tuyage ko ndibaza ko biza kuba kugico bibafashije kugira ico bibunguye kandi mwakire atwibwira amanda babwire sije yacu ni sawa meze neza Chancelle nawe meze neza yego ndashima karibu kuri Hip TV murakoze cyane yego amazina yanyu twabande yego Jenny twa Chérie Wayne yego abindi Chérie Wayne n'akazina kawe cyane naka aka nyene bishiriyeko n'akazina kanje Wayne nyene Wayne ntubizi ko twigaye ntavyuzi aho wena nandika gute okay karibu cyane muri Hip TV nifuje yuko hariyo sujet nifuza ko twoza kuganira ko uraza kugira ico ubwiye za kwaye kuradukurikirana ico vyumva ko canke ico biziko nanifuza yuko twoganira ku kintu muri Bible turumva kenshi bavuga abagore twubahe abagabo abagabo nabo badukunde mugabo hari ukuntu akenshi tukunze kubona iyo nuvuga ati iyo mvugo yo kuvuga ati abagore twubahe abagabo bacu hari ukuntu benshi baca babitwara ukundi kutameze nkuko tuvyumva nyine vyategerezwa ugasanga umuhungu ashaka tuvuge deja kwanza ku bakobwa n'abahungu nituje mu vy'abarimaye tuvuge ku bakobwa n'abahungu haragiye kenshi usanga umuhungu abashaka ati nimba kubwiye iki uyikora uko nyene ntagwiza ijambo ntagwiye ati ntaguhe basi utange navi yawe uvuge ati jewe ndavyumva uku canke numva ko twabikora uku ugasanga complètement ashaka kuguhindura ube nkuko we bashaka or que muri uko kuntu bavuga ati umugore niyubaha umugabo wacu ntibabivuze muri we yuko ikintu cose kitegereza kugenda uko nyene ni muri sens ya respect umuntu mwubahe nkuko apa n'umuntu bamukundana abavyeyi canke abandi bantu rabubaha est-ce que we nigiki wobivuga ko kuri abo bantu usanga babifata ukundi kwiwabo kuri abo bahungu bafata kwiwabo yego urakoze cyane jereka mvuge gusa ko ndavyiyumvira tukubizi kumaze kuvyumva muri Bible barabivuga neza
umugabo kunda umugore wawe umugore ubaha umugabo wawe donc uriko uravyumviriza ni nka soumission genre umugore utegerezwa kubaha umugabo utegerezwa no kumukunda birimo nuko juste batabivuze umva barashize juste ama point ku kintu kiri kiruta ikindi gikuru uko n'umugabo nibisigura ko atategerezwa kubaha umugore urumva ni réciproquement rero je hari ikintu mpora mbona bon ku bantu bari mariye abagabo benshi hari ukuntu bibaza yuko basomye iyo verse bayitahura uko bashaka ati umugore no muri Bible barabivuga ariko biri niko karorero benshi batanga kunyubaha mvuze iki ugira iki mvuze urumva utegereza gukora ico mvuze cose uko ndakivuze nuko nyene ariko bivuze biri muri Bible gusa suko biri siko biri kuko muri Bible bavuze ati umugore ubaha umugabo ni dans le sens où umugabo ari le chef de la famille urumva dans beaucoup de cultures biracaruko nico gituma babivuze uko gusa kwanza muba muri marié ikintu cyambere muri marié muba muri umwe muba mukundana donc nta kuntu kumwe ushobora gufata umuntu wo kumengo ni umu esclave wawe nko kumengo ni umusuko wawe non n'umuntu n'umugenzi wawe bwa mbere n'umugenzi wawe n'umupartenaire wawe urumva ivyo vyose kandi urumva umugenzi wawe ntushobora kumuzura mutegeka kumufata nko kumengo n'umusuko wawe tu vois donc ivyo nivyo nobwira abantu gutahura bavuze muri Bible yuko utegerezwa kubaha umugabo wawe ego mwubahe mugana umugabo wawe nuko kuko ategerezwa nawe nyene kukubaha mutegerezwa kubahana mutegerezwa gukundana urumva mbwira ico nokora mugana ubona yuko atashozo babigutwaye urumva ntuntegeke tuganire neza duhuza twumvikana duhanurana ati bebe wumva iki kintu umva gute est-ce que chérie urashaka kungirira iki inye birakunda urumva nyene ukabishiramo nyene amasentiment ugashiramo wana usavye umuntu ikintu ukakimusaba neza ugashaka ka s'il vous plaît buke natabari kinakunda n'abari kintu wowe nyene urumva nyene ko worohewe mu mutima urumva ntari ikintu kwa gisanzwe mu umuntu akubikubwira umenga reka yagutege umengo ni obligation ni gisoda bikora neza n'ubundi aho ni mu gihe aho ni ku bantu bari mahi rero aba jeune rero hariho ikintu bana yanje urumva ku bajene ni atari birakomeye cyane birakaze gose gusa ega bari mahiye umengo sinzi hari ukuntu ari bimwe usanga bitahuritse mugabo mutarashikadira kuri urwo rwego rwo kuba mahiye hari abantu usanga begzagera gose nyene ugasanga aragufashe nyene nkuko umengo deja mwengo yamaze gusumba n'umuko yibara umuvyeyi wawe exactement ico nico kintu ca mbere ngira mvuge umuntu uzi ko mutari mahiye atana hamwe mwanditswe je répète please nta ndwani mu mufiseko uravyumva murakundana okay nta ndwani mu mufiseko ntufise gushaka kudomina ubuzima bwiwe kumengo agenda atozogenda uko ashaka atozogenda uko ashaka no mon ami nturamwambika impeta please don't do that nturamwambika impeta au contraire mufate neza mwumvikane muvugane muhuza muhanurana pano kumubwira ati no chérie shaka kubana nabajya abantu why nayo yikubwira mugabo akubwira nayo bikubwira abikubwira impamvu kandi ko impamvu itahuritse ikintu cyambere mu relation ni confiance tuzamugirira confiance umuntu uje ukacutangura kunshwanira ngo amunanye n'umuntu sinzi kituma sinzi ivyabaye ntazi ingene mwamenyanye man mwese twahuye mwamenyanye n'umugenzi ushaka kwari na mwamenyanye imbere yiwawe ushaka kucuza umubuza umuntu ko onye ata raison il est valable fils utabimubwiye utamusigura ati bebe au fait ujya anye je mbona meze uku cyo gituma mbona yuko imigenderanire yanyu yogenda uko ukayimusigurira ikintu cyose nikiyago communication na confiance ni ikintu ca mbere muri relation mugabo ugasanga abantu umuhungu nta n'ibintu vya mariage muravugana na projet mufise rien mugani wa muntu akubuza gusohoka
agutera stress ugasanga kura stress mu mutwe warushe umeze fo kubera umuntu ashaka kuguheba ejo akaguhebera ubundi. Please guys, no. Kandi akenshi turakunze no kubona abantu usanga bashaka kugutwara uko bashaka kenshi. Sinabantu nyine usanga banagukunda gose. Namusanga arano hanze arafise n'uwundi. Ugasanga arafise umuntu ashaka kwifatira mugabo hanze arafise uyundi nyine bimeze neza. Baje hari kintu numvise buryo uzosange umuntu ngo akwikeka cyane aba ari umuntu aca hanze. Nova abazi ivyagira. Ico gituma nawe nyene aca ashaka kuba dominateur kudomina nuko numva gusa rero muri ico gihe rero je ndavuga yuko kuganira umuntu nturi umuvyeyi wiwe nta metro uramwambika mufate neza mugira ivyo ushaka ko nawe bakugirira mutuma aryoherwa kumva yuko ari muri relation apana urya muntu avuga ati imisi yose ingorane imisi yose gushwana muhe ikintu gituma avuga ati wow narashitse ni bon urumva meze neza cyane yego yeah nuko bimeze ko bavuga ati ngo no urukundo biki hari abantu bameze uko vraiment hari abantu hari abakobwa usanga akunda cyane à tel point yuko ibintu vyose abikora akabona umengo ni ibintu bisanzwe ashaka kubwiye ati ryama hasi akaryama atani ngurane bimuteye bon biravana n'umuntu gusa je mvuga nti tant que biguha amahoro ku mutima ni bon gusa sinumva ko umuntu yoryoherwa yoronka amahoro ku mutima ariko akugirira ibintu bitakunezereza urumva kubona yuko umuntu muri kumwe aryohewe that must be your happiness too. Nuyuhe muti twobwira kubera dukurikirana ababibayemo ababirimo ndazi ukuntu boshobora kugerageza gutahuza abo bantu bari kumwe kugira abashuri amahorasyon bashobora kugenda neza. Je ndibaza nkuko nabivuze marié ou pas la base d'une relation solide ni communication, la confiance et la communication. Mu gihe ivyo bintu bibiri bigenda neza entre yanyu, je vous jure ko ibintu bitegerezwa kugenda neza kuko nta kintu kimwe mutavugana muraganira kuri vyose ntuza kumara isaha utari ku murongo yakwandikiye nta kwishura cyashika ashavura urumva kwera arazi bonda za kumuganiriza ndamubaza habaye iki urumva ntaza gushavura abonye umaze amasanga utari ku murongo kwera avuga ati bon twaravuganye ndazi ari muri ibi ni irebe ha turaza kubonana hama tuvugane urumva base ni communication kandi ntubu mu esclave umviriza hari abantu bavuga ati twashane hatwa abakobwa ukavuga ati bon imyaka irakujanye urahuye n'umuntu uvuga ati nukuri igikururu kwa ntwara je m'en fous du reste. Guys no ntugende pour toute la vie c'est trop long kugira ubimare utameze neza. Donc la base c'est la communication et la confiance muganire kandi ubu uri sûr yuko amasentiment ari réciproque kuko hariho umuntu aginga uvuye undi naho nyene c'est pas l'idéal. Abahungu nabo babikora canke abagabo twobahanura iki kugira bareke gufatana bareke kubona yuko ico kintu bavuga muri Bilibeti babubahe bareke kugifata uko kuntu kutariko. Abagabo ndabasavye n'ukuri musiguze apana hari n'indi version muri Bible bavuga ikibazo uvuga ngo ntavyo barabizi ukuntu dufata ibintu ukundi nyine dushaka. Hariho n'indi version muri Bible bavuga ibintu vyo kunywa alcool ibiki n'ibiki rero hariho abantu bagasoma ako gaparti nyine pourtant hari ukuntu babisigura bagasoma ako nyine ngo no muri Bible bavuga yuko utegerezwa kunywa non c'est pas ça urumva ikintu cyose kirafite insiguro kumba vyanditswe muri Bible hari impamvu kandi hari ababizi baba bashaka juste kuvyirengagiza yemwe nukuri mwabagabo mwe n'abahungu please be serious ndabasavye umukobwa agukunze ntuco ushaka guprofita ntuco ushaka kuca wereka domination urumva no ni chance mukunde nawe umwubahe nkuko nawe nyene ategerezwa kubikora. Ego vraiment ndagushimire cyane Shariwe ku vyumviro utanze ndibaza ko abo bahungu canke abagabo baza kumva
izo ntererano watanze bazogira ico bafashije naho tuzi ko biragoye kugira abantu ico kintu bazogitahura bazocumve bose kugira ngo tubone ibintu byose bigenda neza kiragoye mugabo tuzobandanya tuguma tuvuga turahinze ngo tubivuga kugira bishobore kuja mu mitwe y'abantu kugira abantu bashobore kwitahura ndagushimira wakoze cyane urakoze cyane nawe ko wanyiyumvire abakunzi ba Hip TV nizere ko mwabanye natwe muri ino deba nibaza ko ivyumviro twagiye turabaha biza kubafasha surtout ibyo twavuze ku bahungu ku bagabo n'abakobwa namwebwe ino sujet irabaraba kuko nimwe mukobwa ko cyane nimwe bishikira gose nizera ko muza kugerageza gukorera canke gufata kuri ibintu twagiye turabashikiza twagiye turababwira kuri mikro mwari kumwe na Orly Chancelle inyuma kamera naho twari kumwe na Jayden mwandaye mwabona muri benshi kuri Hip TV mwandaye turashaka ama commentaire yanyu mutubwire ko mwabiko murabona ibiganiro byacu deja kandi turashaka ama commentaire kuri iyi sujet mutubwire nimba twoba twababeshe abahungu canke abagabo mbwanizera ko tababeshe nawe turashaka aba like yanyu mutubwire tubone ko ibiganiro byacu tuba two turabaha mwabishimye mwakoze cyane kudukurikirana Imana ibahezagire